Mwiriwe neza. Ndasubiye kandi kubaramutsa. Bamaze kutwiyegereza muganga Yves kandi yadufashije kugira incamake bidufashe gutahura nyene kino kintu twama ducelebra une fois l'année. Rero le thème de prédilection y'uno mwaka c'est la technologie et l'évangile. Ngire ma partie sur le rôle de la technologie mu bihe vya mbere vya Bibiliya. Tuzo technologie uvumenga ikintu nyene niyo mpamvu tuvuze ngo ubuhinga bwa none mugabo na kera harabaho ubuhinga si ubwa none gusa. Rero ngivuga ubuhinga bwa kera n'ingene bwafashije cyane cyane kugira ngo turonke Bibiliya dufise. Hanyuma hari umuhinga dukorana tumaze umwaka wose dukorana iby'ubuhinga bwa none niba bimenyereye gusumba jewe aza kudufasha dans la deuxième partie. Ngero cyo nashaka kubasaba ni igihazo bariko representa muze kugira une interaction nimvira ko azagerageza kubavugisha usumba ko jewe ngira ndabikore. Rero kaze mube à l'aise nawe nyimenga muri trop sérieux gose sizwe twanaramukanije gira mugenzi ati happy reformation day. Gira mugenzi ati happy reformation day. Ego happy reformation day. Turaryohewe kandi nka sabaniye gusubira guhostinga ino event. Turaryohewe cyane gusubira guhostinga kino gikorwa. Shakane turabikora. Turaryohewe yuko muba muhari kugira ngo dusangire n'urugamba. Hari abatari hano, hari abafatiwe n'ubuzi, hari abakora ruguru, hari abadiaspora bari hanze bari kumwe natwe. Badusere ko twogira na live streaming mugabo ntivyakunze. Ngarungika yo mahera hanyuma twagira live streaming. Voilà. Nashaka dufata umwanya mugufi rero mpresente gatonya ingene la technologie a joué un rôle dans les temps anciens kugira ngo dushobore kuronka la Bible dufise no munsi kugira ngo buhoro buhoro utangure kubona ingene Imana itagira yaduka no munsi bikoresha ubuhinga bwa none ahubwo niko yamye kuva hakiri kare. Yarakoresheje iyo ngabire nuvuga nti y'ubuhinga ngo twovita mu majambo magufi kugira ngo dushobore no kudushikiriza sa propre révélation. Niyo mpamvu mu ntango za Bibiliya tuzosanga inyandiko za Bibiliya tuzihabwa biciye mu buhinga na cyane cyane aho Imana novuga ni sa provision sa providence yagenye yuko umwanditsi wa mbere aduhereza Pentateuque nka Moïse avukira muri Egypte, le pays ya mbere yatanguye kudevelopa inyandiko ama hiéroglyphes musanzwe mubizi turi au 4e siècle avant Jésus-Christ. Hanyuma le papyrus ipusa aflo au bord du Nil no batangiye kudevelopa ubuhinga bwo kugira ama papyrus no musi les découvertes archéologiques zerekana ama inscriptions les plus anciennes ko abanyegiputa ari abantu bambere batangiye gukoresha papyrus. Twaba tubira mu mwanya uri imbere mu kwandika mu kugira inyandiko zitandukanye. Rero Moïse il va grandir là-bas, hanyuma sans doute il va apprendre l'écriture hakiri kare gose cyane. Il va apprendre de toutes ces techniques mugabo uko biri kose igihe Imana itanguye kumuhamagara no kumuhereza ihishurirwa tanga, of course kiriya gihe waravuga abantu bakakumviriza hanyuma baragira les inscriptions novuga nti les inscriptions bakandika sur les pierres amajambo magufi ameze nk'ivyibutso mugabo kwandika un texte ni byakogwa cyane. Tubona yaba uhoraho wenyene yiyandikira ivyagezwe 10 ahandi akabwira Mose ngo yandike izo nyandiko kugira ngo azibikwe kandi azitransmette aux nouvelles générations. Alors Dieu Imana yari préoccupa yuko ivyizegwa biba transmise d'une génération à une autre. Haba mwese bamaze kina kaga kino iyo utaje gutransmette kino kuwundi ukimubwira gusa bica bigenda gute? Aragisubiramwo neza
iyo Imana ivuga ati Bisirayeli muzore mubibwirana gusa byaca bigenda gute byari kudushikira bimeze gute ariko kubera la transmission de la foi Imana yifuza yuko ubwa mbere na mbere ça se passe au travers les écritures quelque chose qui est écrite et qui est recopié ok tuza kubiraba qui est recopié de façon donc mu buryo buri mu bwizigirwa hanyuma murabizi harashobora kubaho des adaptations zijanye na grammaire uje n'ururimi rw'Igiheburayo ururimi bakoresha hari n'igihe bitari bwitwa Igiheburayo ariko uko biri kose baza baradapta kuri evolution du langage mugabo badahinduye ihishurirwa Imana yaba yatanze rero dusanga hakiri kare Imana yerekana yuko il a l'intention yuko ukwizera kuzigamwa au travers les écrits hanyuma les écrits nazo kugira ngo zandikwe byasaba ubuhinga muri iyo myaka hari abantu bakoze uruhara runini rwose cyane tuza kureba ko l'imprimerie va être inventée autour de 1450 après Jésus-Christ na Gutenberg mugabo imbere y'aho abantu barakopya n'intoki alors les scribes ont joué un rôle très important wewe ntubazi sivyo ntubazi na jewumbaza amazina nuvuga nk'abiri canke atatu mugabo ndakubwire il y a toute une foule y'abascribes qui ont contribué no musama bibiri byatuyaronke bakoresha les manuscrits les plus anciens zagiye zirabikwa zirimamize akobakomeye yo mu Bwongereza Jerusalem n'ahandi zirabitswe cyane kubera hari abantu b'abascribe badufashije basi no munsi ama version yacu azari rapprocher de l'original à partir y'ayo ma écrit bagiye y'ayo ma manuscrit abascribe bagiye barimura bagerageza kuba bizigirwa ku buryo bushoboka bimura imyaka ntibimura amezi bavyimura des années et des années iyo utanguye kuvyimura nta kindi kintu wakora c'était toute ta vie bano bascribe rero ntibaje ngaho ngo bapreshe ntibaje ngaho ngo batanguze ibikorwa bikomakomeye ngo barongore abantu muge Imana irazi ils ont tellement contribué avec leur technique zogerageza kuzigama igisomwa kugira ngo gishobore kuba transmise à des générations zavuye zikurikira rero ibi ni kubishimira Imana cyane ingene ces scribes bakoreshejwe n'Imana pour nous préserver les écritures est-ce que bobo bandika kuki aba scribes bobo bandika kuki c'est là où la technologie rero ihave ikaze alors on peut regrouper novuga ni ubuhinga canke ivyo bandikako byesura ubuhinga bwajana nico ariko barandikako mu migwi itatu ikomeye l'histoire y'ama manuscrits de la Bible ushobora kuyihogupa mu migwi itatu kandi effectivement bandika bwa mbere ku ma papyrus twava kutubiraba ku ma feuille niyo mpamvu tuvuga ngo feuille niyo uragira igitabo ngo une feuille sivyo mugabo kera c'était une feuille littéralement hein? C'était une feuille donc ils écrivent sur des feuilles et puis ils écrivent sur Kusato et puis ils écrivent sur un papier et Haviza au 15e siècle. Alors, on va essayer de voir un tout petit peu chaque époque. Chaque époque, c'était pas facile. Comme of course, hariho je twita abantu barandika yuko yasoma Josué ngo nimwandike yafatibuye ari ikimenyetso yandika ko ikintu c'est juste amajambo magufi mais sur les pierres sur les poteries ibintu vy'ibumba ntibashobora kwandika ko amatexte maremare gose mais par contre buhoro buhoro bagiye bariga ingene bashobora ku exploiter amafragment ya papyrus kugira ngo bashobore kuza barandika ibintu birebire mu nyuma ils ont utilisé les parchemins muga tuza guhera kuri papyrus cyane cyane alors comme vous pouvez le voir kugira ngo imale gushika d'abord kujya mu bibona c'est tout un travail kugira ngo baronke ijya foroma bakuye mu bagiye gufata les roseaux bakazumutsa bakazicisha mu buhinga butandukanye kugira ngo bashobore kuronka ahantu bandikira navyo c'est toute une autre technique bamwe bavuga ko yarahereye muri Phénicie probablement iwacu muri Afrika muri Phénicia
igenda iraguka n'ahandi yuko les premiers marchands bama fibre meza ya papyrus ko zava muri Afrika muri Phoenicie ivyo abahinga babiri baraca biganira mugabo papyrus kenshi ni Egypte kubera bari bafise amahozo menshi nibo bafise d'après les découvertes archéologiques ugiye kuraba amastock canke les anciens manuscrits usanga kenshi zava muri Egypte mugabo Syrie hariho port bita Byblos tubona muri tuvuga ngo Bible mugabo Bible abagiriki bahavuye Byblos bayita ngo n'umuzingo kuvuga ngo umuzingo ariko abagiriki kugira ngo umuzingo bawite Byblos nukwera hariho port yitwa Byblos yo muri Syrie ari naho barangurira ayo mantuze ayo ma papyrus bahava bagakoresha a partir y'amahozo nk'aya anye bagahava bakayahinyanyura kugira ngo bakure baronke ikintu kiri un peu proche ya kijya mwabonye ubuhinga bwari bworoshe kubera bwasaba buri fragile cyane habaye ama inondation c'est pas facile à conserver hanyuma mu gusoma utegerezwa gukwega munyuma havuye bagira ubuhinga no muri twita ngo ni reliure bakoresha ubuhinga bwa codex. Of course codex abantu bimvira ko yatari gukoreshwa avec les parchemins. Codex ni hajya ivyo uri kurasoma bimwe biba biraha ibindi birabana ariko ava basoma uku sivyo bo iyumvira y'igitabo ukizingurura gutya uri yo kukizingurura gutya ama page arabana murabibona ivyo onye so ava wazingurura uku rero vyarana complica tuvuge iyo uri kurasoma igitabo kimeze gutya bashaka kuraba droite na gauche sivyo mugabo uri kusoma ikintu kera wazingura aho nyene ugeze ukazura zingura buhoro buhoro hari utuntu bakoresha muri reliure kuri technique sinashaka kubijamwe birebire mugabo barahavuye batora ingene avec le papyrus naho nyene buhoro buhoro naho nyene boza baragira kimeze nka codex mugabo benshi bavuga ko le codex iza kuba développer cyane avec les parchemins ko il est un peu plus facile avec les peaux des animaux que avec les fragments de papyrus. Alors rapidement ngira ikimura kimenyereye sivyo ikimura kimenyereye ngira murabona na kalamos twavuga ngo ni ikaramu urabona yuko quand même c'est un peu naho imvura yogwa ntivyoroshe kononekara. Alors après bamaze kurealiza yuko le papyrus c'est très fragile bahavuye buhoro buhoro baza alors bavuga yuko higeze bibliothèque zo muri Alexandrie muri Egypte zigeze kuba menase gusha hanyuma ngo hariho abatama baciye bihuta ubwo nyene gutangura gufata kwimura ibintu vyari kuri papyrus babishira ku sato z'ibikoko avec urgence probablement ko ariho iyo technique yatanguye gukwiragira ariko buhoro buhoro usone muri Jérémie 36:23 urabona ko la technique itangura gukoreshwa déjà muri Israël autour du 5e siècle, 6e siècle, 7e siècle avant Jésus-Christ. Par exemple, umuhinga yitwa Josephus n'umuhinga w'umuyahudi yahavuye arondera akaranga k'abaromani au 1er siècle yanditse igitabo kenshi benshi bazi citwa les antiquités juives niwe avuga yuko igihe wa mwami hari umwami umuptoleme yatanze uburenganzira yuko Bible y'abaheburayo yoshirwa mu kigiriki. Alors ils ont dû prendre les manuscrits ziri muri Palestine bazitware Alexandre kugira ngo bahave batraduisa la première Bible itari mu giheburayo ihava yitwa la Septante qui est la première traduction en grec des écritures hébraïques. Alors Joseph avuga yuko d'abord traduit yuko iyo traduction iba autour de l'an 250 avant Jésus-Christ. Mugabo Joseph avuga yuko bafashe barahapatria inyandiko ama manuscrits des écrits hébraïques bazikura muri Palestine bazitwara
muri Égypte, mugabo en forme de parchemin. Alors déjà, on peut voir qu'au IIIe siècle, avant Jésus-Christ déjà, on faisait usage des parchemins. Ok? Mugabo, c'était une technique, les écritures peuvent être mieux conservées, hanyuma bahavuye nabo biga ingene bashobora kuyizingurura vyoroshe. Naho nyene c'était pas facile kubera ari ikintu kiremereye. Iyumvire nk'ubunye nariko ndaraba kuri ntuze kuri internet ariko aravuga manuscrit ya Evangile ya Marc ipima 8 mètres. Muvyumva gute? Il y a 8 mètres, une ville qui nous pas 8 mètres. Alors là, c'est juste un seul écrit. Donc c'était pas facile, c'était une amélioration par rapport au papyrus, mais c'était toujours donc très difficile à porter, à préserver. Niho rero Imana yahavuye ikora igitangaza ku mutama umwe yahora akora mamine nawe nyene atangura kwiyumvira ubuhinga bwavuye buvyara imprimerie kuko uyu tuzi nka Gutenberg, Johannes Gutenberg avyigishwa na papa wiwe. Je vais pas entrer dans les détails, mugabo niwe atangura kuduhereza aya makaractère uno munsi tuzi nk'amakaractère nyene d'imprimerie. Alors imbere yuko Église catholique novuga nti itangura gukoresha inguvu mu guhagarika l'expansion ya réforme, il y avait déjà 50 ans, autour de 50 ans, Martin Luther atararansa le mouvement de la réforme. Déjà l'imprimerie était déjà en marche en Allemagne. Mugabo ico gihe yafaza profiter le mouvement de la Renaissance. Alors les gens étaient vraiment très contents de pouvoir lire Homère, de pouvoir lire Platon, de pouvoir lire Aristote, de pouvoir lire donc tous ces intellectuels de l'Antiquité, bakadi somera. Alors ico gihe l'imprimerie a fait circuler donc des livres à flot des auteurs classiques. Bien avyura un mouvement intellectuel. Alors kumbura ico gihe gushikaho Église catholique ntiyari bwatangure kubona ko imprimerie ari kibazo gikomeye. Mais quand Martin Luther est venu, alors là yaciye atangura gukoresha iyo technologie yaza itanguye kumara nk'imyaka 40-50 iriko irageragezwa muri Europe. Alors quand il a fait imprimer les 95 thèses tuzi les 95 thèses contre les indulgences, en fait c'est 95 thèses naho tukunda kubivuga, ok, nivyo ça a déclenché la réforme, ça porte surtout sur les indulgences, ça contient pas toutes les doctrines de la réforme. Mugabo, l'imprimerie va faire circuler les 95 thèses kuri kurugezo rurenze ubwo Martin Luther yari yiteze, et ça a fait trembler toute l'Europe. Alors nawe natanguye kubibona kuko nawe nyine yatanze urushabishire on print, atanguye kubibona ingene ayo manuscrits thèses yasirukiye, niho yatanguye kwiyumvira ko yoza arandika ibitabo pour faire circuler les doctrines. Mwibuke yuko imbere ya Martin Luther la population il y a un alphabète. Le seul moyen d'être éduqué, c'est d'écouter un prêtre prêcher. Niwe yatanga l'éducation. Mugabo avec l'imprimerie buhoro buhoro abantu baca batangura kubona même l'importance d'étudier. Yumvire none wewe uja kwishura n'umunsi ugere ubona igitabo. Ibitabo arabiyo ahantu mu mazu yinyegeje mu nzu z'abamuane mu ma université médiévale. C'était pas vraiment très encourageant. Mais buhoro buhoro on dit que la circulation des écrits yaratumye abanyabure batangura no kuja kw'ishure kugira abanyene bashobore kwaprena bashobore kwisomera directement à partir de ces écrits. Alors Martin Luther il est devenu vraiment une star au vrai sens du terme. Wa mustar nyine atari burya Martin Luther ntiyari umuntu
je kubganje umuntu afise calibre kusumba John Wycliffe kubganje c'est lui la star de la réforme sivyo intellectuellement théologiquement mu buryo bwa éducation mu buryo bwose mugabo l'imprimerie n'était pas là pour faire circuler ces trucs lui-même il a traduit la Bible en anglais longtemps avant que Martin Luther abikora urumva il a écrit il était très audacieux no gusumba Martin Luther Martin Luther urumva yari umuntu nyene arinda mugabo muvanye kaja kurira mu cumba aja kugira dépression mu cumba il n'était pas aussi fort que les gens le pensaient il a même eu beaucoup de crises psychologiques d'y plus pression à réforme mais certains hommes comme John Wycliffe c'était vraiment des grands hommes mais l'imprimerie n'était pas là pour faire circuler leurs écrits mais Martin Luther un simple moine qui n'avait pas une grande histoire niwe ahinduka une star de la réforme à cause de l'imprimerie yumvire entre 1515 na 1517 na 1525 a publié plus d'un demi-million d'ouvrages. OK? Yumvire à cette époque-là hari amakopie y'ibitabo vyawe 500,000 ariko rasirukira dans le seul continent de l'Europe. C'était trop, c'était le premier best-seller au fait de la période moderne. Lui-même harageze igihe arengerwa n'amasuccès ariko aragira atari yiteze à cause de cet outil ya technologie. Alors au début l'église catholique était réticente. Elle était réticente genre écoutez bala bantu baciye ubwenge je novuga yuko bazi no kwidefanda uno musi umuntu haravye ama écrit yaba Ignace de Loyola ya contre-réforme twageze kwigara muri ntuze muri Châteauneuf turagerageza kuraba muri Pacific Hotel turaba za réforme magistérielle tutandukana na réforme radicale tutandukana contre-réforme catholique. Ils avaient des gens vraiment des prêtres qui sont très intelligents bashobora guharira na Martin Luther mugabo abantu nyene baciye ubwenge arigiye bigira abantu b'abayuhayi bakoresha technologie mwaze kwibona bakaza kuyikoresha trop tard ugasanga uwo muntu yayikoresheje si uko il était le plus intelligent mais c'est lui que les gens écoutent parce que azi kujana n'ibihe. Alors l'église catholique au début elle est réticente par rapport à l'imprimerie ico bakora gusa baza baravuga ati tukubona igitabo ca Luther on te tue tukubona igitabo ca Luther bigenda uko mais ils n'utilisent pas l'imprimerie. Mais par contre les jésuites ils ont été toujours des stratèges buhoro batangura kubona yuko c'est très important yo gukoresha la presse yo gukoresha l'imprimerie pour faire circuler aussi leurs écrits kugira ngo abanywanyi bawo nabo bashobore kugira des arguments contre les protestants. Buhoro nabo ils vont commencer à faire usage de l'imprimerie. Diko darangiza ngaruke sur le mouvement protestant. Alors l'imprimerie n'a pas fait circuler seulement les écrits à Martin Luther. Alors le mouvement de la réforme protestante n'était pas un mouvement monocolore. Il y a des fissés à mabara menshi. Ce n'est pas seulement Martin Luther qui va faire circuler ses écrits, mais aussi protestants et aussi ils vont faire circuler leurs écrits, n'est-ce pas? Martin Bucer, il commence, c'est son disciple, mais il commence à s'éloigner de Martin Luther. Il le trouve très intolérant par rapport au exactement comme lui. Et puis je crois que Martin Luther yatahura amasakramento harimo amakosa atari make byavyegeje ishengero rya Catholique yabitubwiye. La réforme magistérielle, les radicaux trouvaient que actually hacari ama résidus amwamwe de l'église catholique. Alors nkaba Martin Bucer bavuga bati ni mureka abantu bagira ufatiro rumwe rwa Bibiliya bagira ufatiro rumwe rw'ivyizegwa nga kuri ivyo bindi bintu bitandukanye ko amasakrema bateme ibiki tugira ubumwe nitwimara amazi imbere y'abantu ba Katolika tujyane ariho mouvement ikivuka. Le Martin Bucer il va se consacrer à écrire sur l'unité des protestants au lieu guma à développer andi madoctrine menshi abatandukanye. So twarafashe umwanya wo kurira umunsi umwe turi muri Bahizi. Alors d'autres comme Zwingli n'est pas d'accord avec
avec Martin Luther sur certaines choses. Mais lui aussi, il va faire circuler ses écrits. Mounima Calvin, il va venir, il va écrire l'institution de la religion chrétienne. Ses disciples, ils vont aussi écrire, ils vont faire circuler leurs écrits. Alors, on trouve que, en fait, l'imprimerie, yafashije, en fait, buhoro, abantu kubona iyo diversité y'ivyiyumviro au sein même du mouvement de la réforme. Ce que les gens n'aiment pas, au fait, turakunda uniformité, parce que, tu vois, Martin Luther watangoje ikintu, il faut que tout le monde avuga nka wewe. Calvin aza kwaduka inyuma y'imyaka 15 hafi 20, Martin Luther ariko arakora n'umwana mutonya cyane kieti kugira ngo amuvuguruze. Zwingli c'est un campagnard wa hariya anye. Martin Luther c'est déjà une star. We urindu harabaye intambara ibihari vyinshi. Mugabo buhoro avec la presse, avec l'imprimerie, qui va faire circuler non seulement les écrits de Martin Luther, mais aussi des autres réformateurs. Sinavuze abadamu nabo nyene bavuga ati kuri kitwebwe nimba ijambo ry'Imana risubiza umuntu kuba umuherezi imbere y'Imana, la prêtresse de tous les croyants. Est-ce qu'une femme aussi c'est une prêtresse imbere y'Imana? Est-ce qu'elle a fait uburenganzira bwo kuvuga ijambo ry'Imana no kurisangiza abandi? Abantu nka Marie d'Antière, abadamu nka Argula, j'ai écrit tout un article sur Argula, ils vont réclamer leur droit à exercer un ministère public en tant que femme. Et aussi, ils vont aussi écrire. Elles sont connues comme des mamans de la réforme. On dit la réforme et les mamans de la réforme. Alors, au communiqué, la réforme va montrer cette diversité au sein même du mouvement réformé. Ce qui va, au début, l'Église catholique critiquait ou peut-être ce mouvement ne va pas tenir kubera, effectivement. Vous voyez, Nizo Tenakubera, il est divisé. Entre eux, ils sont divisés. Mais aujourd'hui, tout ce Jamassunima, du Sangha, toutes ces différences, en fait, ça n'a fait qu'enrichir, en fait, toute l'histoire du protestantisme évangélique. Au début, ça apparaissait ngorane, mais parce que, en fait, l'imprimerie, il y a alors les gens pouvaient voir que il n'y a pas qu'une seule façon de vivre la réforme. Bien sûr, il y a une seule façon de vivre la réforme. La Bible, qu'elle soit au centre. Mais aussi, les mêmes personnes qui ont la passion de la parole de Dieu peuvent avoir des différences d'interprétation sur certaines choses quand il va maintenir l'unité. La masse a eu l'occasion de le découvrir parce que, effectivement, l'imprimerie faisait circuler les écrits. Zabo, c'est pas seulement ceux de Martin Luther, Imana et Bahezakir.